utakufa utapona, karibishe Bwana Yesu atawale maisha yako. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Baba umejua kunifurahisha, Baba umenivuta machozi. Hanyine kuri ino umuntu wese agenda agira marira canke ivyo agenda ahura nawe navyo bikamubabaza. Tutanguye neza show y'uno munsi igice ca 23 tubaramutsa amahoro y'Imana. Mwagize neza guhitamo gukurikirana ibiganiro vyacu kuri uno munsi. Mwakoze guhitamo gukurikirana Tarisisi Hope Ministry TV. Iyi ni show igice ca 23 tugarutse muri mood idasanzwe. Tubazana indirimbo nyinshi zigeze zitandukanye z'abarinzi bagiye batandukanye mu Burundi ndetse nabo hanze ya kino gihugu ciza c'u Burundi. Tugarutse rero turi kumwe n'abakobwa hano, ndi kumwe n'abakobwa batatu. Tubwire pole uwitwa Maîtresse Kaboro Genevieve, iboneka yuko dukoze kino gikorwa mugino wakitswe n'amagara, ariko hamwe no gusenga Imana tuvuga tuti Baba nawe wanaweza akakufurahisha akakuponya. N'umunsi mpereye ibubamfu bwanje ndi kumwe na Safi. Mwaramutse? Twaramutse. Cenzo kwigisha ikirundi n'inkoni ndayitore bibaye ngombwa. Vuga tse. Ya. Tse. Nizere kumeze neza Safi. Cyane. Kuva umunsi tuva hano wagiye uranyagirwa n'akavura kakugejeje. Aha nyene. Kakugejeje aha nyene. Umwana ikirundi atari kirenga abana. Murumva ngo aha nyene. Okay, nizere yuko witeguye kunezereza abagiye kudukurikirana muri no show y'uno munsi. Vraiment niteguye cyane gose. Vai. Asante sana kurundi ruhande iburyo bwanje ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane yaberewe. Ibintu byo kujanisha vyavuye ko nanje nsanga twajanishije, ahubwo ntihakira abo tubipfa. Dukuramutse Parfait. Mikronize birihitamo yukorerako no munsi. Onye ko ari ngufi cyane muremure kwanje. Wapi tukuramutse. Murakoze cyane kundamutse. Ramutsa rero abari baradukurikirana. So ndaramukije bariko baradukurikirana, amahoro y'Imana bane namwe amuherereye. Akazira nika kandi nindukira byose Parfait. Ndabakunda cyane. Natwe turagukunda kandi n'abari baradukurikirana. Ce ndizera nyine ko bagukunda. Mvuga ikinde kiki byancanze kubera iki waje bambaye nk'ivyo nambaye. Wapi ngo ngirane wanyiganye, ariko muri twebwe dufate kumwe yiganye uwundi birashoboka kacabira nyimba wanyiganye ntumenye kacabirangira twigananye nta nubwo tunazi karije nakwiganye wosangare wanyiganye nawe ntumenyere. Bera tukuramutse sha no munsi vraiment ku karobe ka bien bana ntaco navuga. Tukuramutse Mahoro cyane. No masaba mu diaspora ratsa kuhuma akanimero nizere kumeze neza. Ni impore. Cenda bana ibintu kumuduhindurira vraiment. Ako bintu tsoba twagona gushatsa ko kuza muri studio ariko kumbe hari undi muntu vyerekeye. Cyane uriya mutipa ari muri Canada. Reka kumuhabura. Kumuhabura vraiment arakwizigiye vraiment. Fata kano kajyorero umuramutse ucuramutse nabari kwadukurikirana bose muri rusange. Ndanamuramukije cyane, ndamugumbiriye cyane uyo muntu wanje. Mana nyakasani. Ndamuramukije cyane ahari agubwe neza, amahoro ya Kristo amuganze. Ndaramukije n'abandi bakonzi bacu nyene ba Tarisisi Hope Ministry, turabakunda cyane. Yego. Kudukurikirana kwanyu no mugisha kuri twebwe.
tugira kubibutsa akazina rero usanga karahindutse ko avuze ngo umunsi kazohinduka uzobitumenyeshereza hano nyene tarahinduka nikahinduka vraiment muzokamenya ni kakandi nyene Ineza Bella Gloria akantu wateguye no musuza ko kora nyene gashasha ko wavuze ngo umunsi wose ngo wamawe uri umunsi wose ufise ubwiza bwawe rero akarenyuma karahinda niko nkunda kwivuga nanje nkunda kubantingira hahinda kari imbere oya kinyuma urazi n'umuduga yuko imyotsi iva inyuma urabona umuduga imyotsi y'umuduga iva inyuma ntiva imbere urabese umuririmbyi kaze mu Burundi yavuze ngo kanyuma niko kabi nuko naba tuza kuba turi kumwe rero guteramana ariko kandi nawe uraza kumutumire wacu kugira ngo dukurikirane kandi ugire icyo uvuze kuri no show amazi bisavuga ati none kama commentaire ari make tubwire nyitwa vyononye tubikosore dushimira umukunzi wacu dukurikirana ari mu gihugu ca Canada avuga ati muri show macha mu mahapa mugira menshi mugazanga yabugiye bwo gutamba muraburangije ariko tugo turabikosora kugira ngo tugira amajambo make ariko nyene haraya kene usanga tutazoreka kuyavuga turamutse ndayahoze diso tumwe nende kuyavuga nyene no mahare umukozi w'Imana akaba n'umumenyesha makuru ubona mu diaspora yitwa diso ndayahoze tumuramutsa nuko rero twinjira neza na neza muri show y'uno muziki cya 23 turi kumwe na Kongore alias Igacube hariya inyuma ya kamera mikro ya mrene ya kuri ya gatatu abo turi kumwe naba twinjira neza n'ino ndirimbo y'uno muririmbyi Jean Nwag avuga ati baba unajua kunifurahisha ndazi ko Yesu azukunda tunezereza naho biba byananiranye baba katunezereza hatari umunezero akazana umunezero nawaguha umunezero no munsi mwizina rya Yesu Kristo tuvuge ngo amena usoni umerejesha na furaha yangu moyoni umenijibu kwa wakati siyodhani Baba umejua kunifurahisha niliyeitwa laana nimefanyika baraka nilionekana sifai umeniheshimisha umenipa sababu ya kujitai na kukutukuza Baba umejua kunifurahisha hey Baba umejua kunifurahisha Baba umenifuta machozi kweli dadio umejua kunifurahisha Baba nitakusifu milele Baba Yesu umejua kunifurahisha umenifuta machozi umenifuta machozi Look what you've done for me. You've done for me. You wiped the tears from my eyes, Lord. Look what you've done for me. Yeah. The chains and the shackles that held me bound, you have caught it all away. Oh, what a life, beautiful life you've given me. Baba, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele You've turned my life around. Futa machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele umejua kunifurahisha Baba, umejua kunifurahisha
Bera, ikibazo kimwe. Baba anajua kukufurahisha hajui? Anajua. Alifanya nini kwako mpaka ukafurahi? Alichonifanyia kwanza ninamshukuru kwa kuwa bado kwanza ningaliki napumua pumzi za watu ambao wako hai. Asante. Kuna wengine wanazilipia ila mimi nimepewa bure. Bure this. Oh, perfect. Anajua hajui? Anajua kunifurahisha. Alikufurahisha namna gani? Amenipa furaha ndani ya moyo wangu. Asante. Safi. Huyu baba anajua kukufurahisha wewe au hajui? Mapema sana. Kwa sababu unaweza kusema mimi mbona yalishindikana haya na haya na haya na haya. Hapana, anajua kunifurahisha sana moyoni mwangu, anifurahisha sana. Amenipatia wazazi ambao wanamjua. Hapo kwanza tena furaha yangu yenyewe alijua kunifurahisha. Asante sana. Nawe rero Yesu arashobora kukunezereza nanje nyine yaranezereje nyine nawe uravyumva ko yaduha impemu z'abazima tukiri bazima. O Yesu nyine nawe arushize kukunezeza ko arabishoboye Yesu. None twamaze kujabuka umviriza n'abavuga ati tegura ubuzima bw'ingo bwawe. Tegura nyine tegura. Atangura tubwira nyine abantu batateguye ubuzima cyangwa avuga ati ciwe none raba nyine uraba kuno. Twagiye. Tengeneza maisha yako, utakufa utapona, mkaribisha Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza maisha yako, utakufa utapona, mkaribisha Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza maisha yako, utakufa utapona, mkaribisha Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza maisha yako, utakufa utapona, mkaribisha Bwana Yesu atawale maisha yako. Wewe baba, wewe mama, wewe kaka, dada, tengeneza 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 maisha yako, utakufa utapona, mkaribisha Bwana Yesu atawale maisha yako. Anasema nasimama mlangoni, ninabisha mlangomi, nataka kuingia kwako. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Tengeneza maisha yako, haleluya, utapona, karibisha Bwana Yesu atawale maisha yako. Biblia inasema mshahara wa dhambi mauti. Ni mlinzi avuga ngo tengeneza maisha yako. Mu Kirundi Bera twagiye. Mu Kirundi tengeneza maisha yako. Tegura ubugingo bwawe. Urakotse. Perfect. Tengeneza maisha yako. Tegura ubugingo bwawe. Watirishije. Tengeneza maisha yako. Tegura ubugingo bwawe. Ishura. Tegura ubugingo bwawe cange maisha yako. Reka maisha yako ni Kirundi twavuze bishira mu Kirundi. Tegura ubuzima bwawe. Canke ubugingo bwawe. Ya nizera ko ubugingo havuzwe ijambo ubugingo ni uburyo bw'impwemu. Havuzwe ubuzima ni bigaragara inyuma ariko nibigaragara yose afafise ubuzima bwiza afise ariko muri ivyo avuze tegura ubugingo bwawe maisha yako. Okay. Muri nzira yavuze ngo tegura ubugingo bwawe. Cyane mucu hakaze umwami Yesu abari wa buganza bakatoza kuganza ubuzima butameze neza. Mushimira cyane no muririmbyi awe kibotengereza maisha yako. Ukono twagiye. Hakika Yesu ni kila kitu katika maisha yetu. Wewe acha kuhangaika na miungu mingine hiyo. We haina mbingu hiyo, haina mbingu hiyo, haina.
Reka twigarukire hano hakurya muri kino gihugu ca Tanzania tubona no murinzi Christophe Muhangira muri no ndirimbo avuga ati fungua. Yo 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 yo. Ae. Fungua milango Mungu wangu. Fungua. Fungua milango. Fungua milango Mungu wangu we. Fungua. Fungua milango iliyofungwa na adui zangu. Fungua. Fungua milango iliyofungwa na watesi. Fungua. Fungua milango. Ae. Walipowakamata Paulo na Sila, wakawapiga sana kwa mapigo makuu, wakawatupa mpaka gerezani. Paulo na Sila wakakulilia Mungu, fungua milango Mungu wangu, fungua milango, fungua. Yaliyokuwa magumu kwao Mungu uliyaondoa, ulifungua milango. Fungua milango na kwangu Mungu, fungua milango na kwa yule, fungua milango kwa yatima huyu Bwana, fungua milango kwa mjane huyu. Yaliyokuwa magumu kwao Mungu ukayaondoe, ukafungua milango. Yaliyokuwa mateso kwao Mungu ukayaondoe, ukafungue milango. Baba, Yesu, Baba, mimi nakutegemea. Mungu wangu, Mungu wangu, mimi nakutegemea, nakutegemea maishani mwangu. Yesu, Baba, mimi nakutegemea, unishike na mkono wako, univushe. Mimi nakutegemea. Niko mlangoni nabisha hodi, haja ya moyo unifungulie. Niko mlangoni nabisha hodi Mungu, hitaji langu unifungulie. Bidii yangu katika maombi, hitaji langu unifungulie. Nibarikiwe shambani, nibarikiwe mjini, maombi yangu Mungu nifungulie. Twari twebabwiye rero ko no muririmbye muri mu gihugu ca Tanzania yitwa Christophe Muhangira, afite indirimbo nyinshi, yarinze indirimbo nyinshi benshi muramuzi, sinomuvuga ko birebire, ariko kandi twahizemo kumugarukana muri kino kiganiro cy'uno munsi muri show y'uno munsi gice ca 23 kugira ngo twongere twumvishe ino ndirimbo yiwe yise fungua milango. Kubiri kose nabo ndazi hari ivyo Imana uyibwira uti Imana uguru no muryango wa kino kintu, uguru no muryango wa kano kazi, uguru no muryango wino passport iboneke, uguru no muryango wino visa, uguru no muryango wa bino bibazo kugira bipfireho nirenganire. Suko bera ariko no wabwira Imana muri no ndirimbo ko ari umuryango Imana wifuza kwikugururira cyangwa kuja muri Canada. Oya, Imana yabibonye deja namaze kuyibwira. Yabibonye. Parfait. Nawe hari akantu horo ubwira Imana uti Imana nyugururira mu muryango. Imana yugurura umuryango yasezeranye kugira ngo ndashikemo. Kakano karakomeye gera mikoro kavuge neza.
imana yugurira imiryango y'amasezerano yasezeranye kugira ngo ndayashikemo sindi wave mpfa ntayabonye ntayashitsemo. Iryo sengesho vraiment turavuze ngo amen bibe bityo. Safi vuga nawe hari icyo bwira imana ko yokugurura, hari umuryango kana ko bivuze bwira imana ko yokugururira ya mingi sana. Tubwira umwe wonyene yo uteguye na imoya ni yakabambi lakini Mungu ashindwe hata kama ni yakabambi, ashindwe hata kama ni yakabambi. Najua ashindwe. Au ni Yasiri hawezi itacha kwa hizi microphone. Yasiri. Ni Yasiri. Yasiri. Sema nyingine basi hapana, sio Yasiri yenyewe, unaona kama sio Yasiri. Moja tu. Anaogopa au ndasemaka lakini sio leo. Ndasema siku nyingine unikumbushe. Asante sana. Birumvikana rero Safi usanga afise umutwara avuga ati usinovugira kuri zino micro, ariko umuntu wese arafise hano ikintu ubwira imana ko umuryango yo kugurura kugira ngo umushitse amasezerano nkuko Prophet arivuze. Tuva mu gihugu cya Tanzania rero twerekeza mu kindi gihugu, wasanga ubundi muririmbyi we tubandanye twinezererwa dutambira imana gusa. Fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti nasi telema nzamba zelenge. ariko tutabeshanye vraiment. Haruna rurimi bari kwarema muraruzi mwebwe za vrai. Safi ndaza aruzi kiti ya mokozi mu Kirundi bavuze ngo iki? Washa mu Kirundi singenda. Safi bavuze kiti na mokozi, kiti ya mokozi intebe y'umucungutsi. Ndariziringa abuze kiti ya mokozi, abuze intebe kiti ya mokozi none abuze intebe y'umucunguzi. Mbwira rero fanda nayo bisigura ngo fanda nayo ninde yocisha
mu kirundi naconze mukuru ariko urumva nyine ko ari majambo ahimbaza Imana yo kuhimbaza Imana nyene na majambo yo kuhimbaza Imana. Nuko rero tubanaye tutazira Imana nino ndirimbo umva nyene n'abantu bumvira ingara ko tutabasondeka turazanira ingara kugira nabo aho bari bafashwe bahezagirwe twagirwe tuza kwitambira tukavuga tuti n'amajambo ko arimo Kristo ya majambo arakomeye cyane sivyo uko muje nibwo ntumva kariringa ariko ndumva mwe ibintu bivuga umukozi cyo yakari umukiza cyangwa umucunguzi twagiye utanze nawe urahonyora umuntu nuko reka tubashimire ko mwahisemo kudukurikirana ikiganiro twabateguriye show no munsi kicaca 20 nako na gatatu ni hano irangiriye dushimire Bera twari kumwe kuri mikro ya kabiri hirya atugushimire murakoze cyane asante sana dushimire Parfait nawe twabanye neza muri kino kiganiro watamze byabaye bien Shaya na Bera vraiment no munsi mudu yari mu reka sengero saka message mbikeza kuva muri Canada dushimire Safi asante sana reka namwe tubashimire kuba mwafashe kano kajyo mugahitamo kudukurikirana kuva mu ntago za mu mpera za kino kiganiro sho yuno munsi hano irangiriye ari bakaryoshe ntikavuye hano kaguma hano gira subscribe gira partage gira comment ufisonde kuri ka kaboro kugira ngo ewe ejo ibiganiro byawe gushikira bimeze neza cyane ni prote mwari kuri micro nyuma ya kamera ndi kumwe na musore wanyu ni Kongore ko mu mwite Gacube byose birashoboka rero tutadusubire duhure mu kindi kiganiro kuzokurikirana ubutaha bye Reste comme ça. Reste comme ça. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.